turabaha ikaze bakunzi bacu bakunzi ibiganiro vya Horikana TV bakunzi b'Imana turabaha ikaze rero mu biganiro vyacu bitandukanye turabaha ikaze tunabashimira cane ukungene mweme mugasubira kuza kutwumviriza uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku tuntu n'utundi Imana ishimwe ariko imbere yuko tuganira ku muco w'abakristo tubanza gusenga kuko turazi ko twebwe ubwacu ata kintu na kimwe twishoboje reka rero uce bugufi dushimira Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko wera kandi ukomeye turagushimira ko dushoboje gushika hano turagushimira ko washoboje mwene data kumviriza reka rero muhemuyera dufashe kumviriza dufashe gutahura kandi dufashe no gushira mu ngiro muhemuyera turaguhaye kaze ngufate control ku kintu cyose giye kubera hano ni mu izina rya Yesu dusenze dushima amen. Imana ihabwe icubahiro turagushimiye mwene data turagushimiye wewe uhisemwe kutwumviriza Imana igumugisha uyu munsi ndashaka ngo tuganire ku tuntu n'utundi tuganire kungene ibihe turi mu bihe by'uburuhuko ibihe abana bariko bararangiza ibibazo ibihe abana bagiye kumara amezi 2 hariho n'abayarenza bakagira 2 n'inusu bivanye na programme y'amashuri yabo rero ni bihe biryoshe mu miryango dusura kubona abana murabizi baba bari busy baba bavyuka baja ku ishure bagaruka barushe ni weekend naho nyene bafise ama devoir bafise bari charge bigatuma rimwe na rimwe nkaje ndumva ko nkumbuye abana ukumva ko ukumbuye abana bawe kuko mubonana gake na wa mwanya ma weekend naho nyene bafise ama devoir bashaka kuruhuka bashaka kuja gusenga ugasanga umwanya igihe periode yuko abana babiga ni periode abana bamarana umwanya muto cane n'abavyeyi kandi usanga n'abavyeyi nabo nyene barafise ubuzi vy'ukuri usanga dufise akanya gato y'icane rero uyu mwanya w'ama vacances n'umwanya ukomeye cane n'umwanya mwiza n'umwanya uryoshe ku bavyeyi kugira ngo dushobore kubana n'abana bacu rero ndashaka ngo tubiganire ahanye tuvuga ngo indero turavuga ku ndero cane indero y'abana muri vacances ni gute twobaba hafi Imana ihabwe icubahiro haleluya ni gute twobitaho muri iki kiruhuko hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo gutozwa indero gutoza indero abana Imana ihabwe icubahiro gutoza ico twumvise iterme gutoza no kumenyereza no kwigisha Imana ihabwe icubahiro kandi urumva ni ikintu umuntu agumizako hari igihe rero usanga abantu bariko baravuga ngo umwana ngo ntagira indero hari n'igihe n'umuvyeyi ndavyumva rimwe usanga umuvyeyi yavuze ngo urazi kutagira indero ngaca bimbatse mbega ko amubwiye ko atagira indero ninde wo kuyimuha ninde afise ikosa canke ninde yananiwe muri bo babiri hanini rero abavyeyi barafise uruhara rero mu ndero y'abana no kubatoza indero muri iki rero c'ama vacances mbega abana n'uruhara rwande kugira ngo abana bazogira ama vacances neza n'uruhara rw'abavyeyi bose papa et mama baragomba kuhaba turagomba kubona abavyeyi bafasha abana hari haba imiryango baca batwara abana gutembera ni vyiza ko abana muri iki gihe bidagadura bagira imyanya yo kuryoherwa bakaruhuka baba bararushe vy'ukuri ni vyiza kandi ko abana bigishwa ibikorwa vyo mu nzu ibikorwa muri kwa gutozwa indero kugira ngo akanovera k'indero kagume kariho abana bigishwe gukora udukorwa two muhira abana bigishwe imigenderanire myiza n'abantu ro social byo twita ro social kumbure bagiye kuramukanya kwa ba muyomba kwa ba data wacu kwa basenge kwa batante abatantine les oncles nabyo biraryoha abana baramenya imiryango bakabona ahandi hantu ariko rero ni igihe rero muri ivyo byose dutegeza kumenya ingene tubijera nk'abavyeyi Imana ihabwe icubahiro reka tubanze tugire dusome amajambo muri Bibiliya amajambo muri Bibiliya ari mu migani 19:27 n'imigani 21
11 turanavuga n'imigani 22 umurongo wa 6. Reka dutangure. Haravuga ngo 19 kuri 27 haravuga ngo mwana wanje reka kurinda kumviriza gutozwa indero nziza. 21 haravuga ngo kandi umunyabwenge iyo atojwe indero nziza arakerebuka. 22 gatandatu haravuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana. Imana idufashe cyane. Tumanuke gatoye no kuri 23:12 haravuga ngo shira umutima ku gutozwa indero nziza. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Naya majambo turiko turavuga handitse kuhavuga ngo gutozwa indero. Iyo tuvuze gutozwa indero ni ukwigisha, ni kumenyereza umwana ivyo agomba gukora kugira ngo azobe umuntu afise indero. Rero indero iyo tuvuze ngo indero si ikintu dutora, si ikintu uhereza umwana, ariko ni ikintu mutoza gukora bukebuke akiri muto akazokura gifise. Imana ihabwa icubahiro. Rero iki gihe c'uburuhuko ni igihe gikomeye cyane umuvyeyi atoza indero umwana. Twavuganye yuko ibi bihe by'abana baja ku ishuri by'ukuri abana baba bafise umwanya muto n'abavyeyi n'umwanya muto wo kubonana n'abana. Rero tubatoza indero, turavuga kumenya ingene tubajera. Hariho abavyeyi usanga baca babarekera kuri televiziyo. Twibuke kugira controle parentale. Amateleviziyo turayaraba nivyo, hariho amashene, hariho amaprogramme afasha ashobora gufasha abana guca ubwenge, ariko hariho n'ayandi maprogramme yica abana. Turavuga na kintu ca televiziyo. Imana idufashe kugira ubwenge nk'abavyeyi. Ivy'ukuri kumva ko turi abantu bo mu muji, abana ba televiziyo nibisanzwe, ego nibisanzwe mugabo ba controle. Hariho imyaka umwana adategerezwa kuraba ibintu vyose. Ndibuka abana banje jewe bakiri bato, hari ukuntu narabigishije ko babonye abantu batamba bari gusaba baca twababwira ngo nibihimbire. Amarera mwana afata ibyo mubwiye. Hari hageze ahantu babonye nko kuri televiziyo haje ibintu bajya batamba bari gusa baca bifuka mu maso bakavuga ngo mama ingo hari ibihimbiri, ngo harimo ibihimbiri. Rero umwana ico mutoje nicaba. Rero twige kumenya abana bacu bariko barabiki muri televiziyo. Nimba bo basigiye televiziyo, controle parentale irakeneye muri iki gihe ca vacances. Menya ngo bariko barabiki. Ubarinde ya mashene ashobora kubica, ya mashene ashobora kubatwara mu bindi vyimviro bibi. Nukuri abavyeyi tube maso. Hari akantu nabonye ryari sinzi ko hari kuri Facebook canke WhatsApp. Umwana yagize nka design yishamwe ifoto acaravuga ngo cari mu Congereza ngo ari muri dark empire, muri empire y'umwiza. No kuvuga ngo mwisi y'umwiza. Hama sinzi umuntu twari kumwe nyene avec des signes ku ruhande ziri black, zirabura, zitukura, nyene bakoresha. Hama ndavuga ni kandi ngaho umuvyeyi we abibonye acara yikinga. Imana idufashe cyane. No kuvuga ngo we amaze kwiterura uwo mengo n'ibintu bisanzwe, ariko umwana amaze kwiyatura ko ari muri empire y'umwiza, ari ahantu mu mwiza, urumva abari ibintu atari byiza no mu buryo bw'impwemu. Umwana ashobora kugira ibintu bimuhiga canke bimuataka, kuko ubuzima tubamwo ego buri physical ariko kandi buri spirituel. Imana idufashe cyane. Rero twige ico ni kimwe mu bintu dutegezwe kuba ko maso. Turaba abana bacu bari kuri televiziyo bariko barabiki. Eske ibintu bariko bararaba si ibintu bizobica? Kenshi hari gihe abavyeyi ibintu byose umengo muri iki gihe vraiment dufise ibintu byinshi turuhisha, akazi, kurondera ubuzima, kubaronderera ivyo barya, ko biga, ugasanga abavyeyi bararuha teruma. Uwo mengo barafise ico bisiguza, ukamengo turafise ico dusigura ko turuha ta mwanya tugifise gukurikirana abana. Ntaco dufise twisiguza, kuko nimba wirukanga ukaruha kugira ngo yige canke afungure canke abeho, udashobora kugerageza kugira ngo agire indero, vyose n'ubusa. Ni hahandi umuvyeyi aja kwirotwova atakintu agishobora gukora, kuko Bibiliya iravuga ngo dutoze indero abana bakiri bato. Rero hariho imyaka ageramwo ugasanga nta kintu na kimwe gishobora gukora. Wararetse utahurushe, nta mwanya wifitiye, muzobaha amahera baje gukina, baje muri piscine. Ni vyiza bijya byose kubera abana baba bararushe vy'ukuri byose, ariko mumenye ko ari umwanya wo kubigisha. Turasubira tuvuge ku kindi kintu cibikorwa vyo muhira. Urabana abana mu muji baranwa icayi mu gatondo bagasigara umukozi, tuba dufise abakozi bakaza bagakura. Mugerageze mwigisha abana banyu gukora udukorwa bivanye na age afise.
umwigisha udukorwa duto duto, tangura umumenyereza yuko avuye ku meza ego baja kwishura bariko bariruka barabisiga aho nyene bakagenda, ariko ari muri vacances mumenyereze yuko yikurira igikombe ku meza, bivanye na age yiwe ko ashobora no gucoza akagishira aho kibikwa, uzoba uri kuramufasha muri kazoza, niko kwa gutozwa indero. Je mbona hariho abana vraiment bibitukisha, kandi na Bibiliya iravuga ngo umwana atagira indero n'igitukisha kuri se no kuri nyina. Yaje no mu bandi bana ugasanga karagira ibintu ukumigwa kubera inyifato ziwe, ugasanga ni wa mwana afungura isahani akacaterera ngaho onya akacagenda, birateye isoni. Imana idufashe cyane, twigisha abana bacu gukura udukorwa two mu nzu bivanye na age yiwe, mwigishe gukura ku meza, mwigisha koza ivyombo, mwigishe kwisasira. Hari ukuntu nyene bavyuka birukanga ugasanga umukozi yagiye mu cumba ciwe yakubuye yakorofye aciye amusasira igitanda. Mugabo muri vacances mufashe umwereke ingene basasa bivanye na age yiwe, utangure kumwigisha gusasa uko aranje utuntu twiwe, haba mu kabati kiwe, haba ku kameza kiwe, umufashe bivanye na age yiwe, yige kumesa uduhuzu twiwe two musi. Uzoba uri kurafasha umwana, uzoba uri kuragirane, uramuhindera nkuko Bibiliya yatubwiye ngo dutoze indero abana. Imana idufashe cyane gutoza indero abana. Ego turaruha nta mwanya tubifitiye, mugerageza kuko nico kintu gikomeye. Umwana niwe mwigisha amashure, mugabo ari umwana adashobora kubana n'abantu, ari umwana adashobora nukuri nagenda babwira ko umuntu muri societe atazi kwifata nukuri arabishe. Je narabonye abantu muri societe batazi kwifata, ugasanga ni wa muntu narigeze kubana n'umuntu agiye muri lavabo, uyo muntu vraiment yaranduhishije tellement ariko handi nkamutara ko navuga ntiyigishijwe, ntazi ni gute ibintu bimeze n'igito babikora. Yaragenda kibrosa muri lavabo hama akacacira umuti, murabibona, hama akacabirekeza kujya nyene. Uwo muntu yaranduhishije tellement yaranduhishije vraiment, akaba ari wa muntu ashobora kuja muri toilette akonora kuri toilette gatoyi, mugabo hari mu bamuzi haba ari ibintu byo guca umuntu aklininga ahahanagura, ntashobore kubigira mpaka wundi muntu urazi ngene biba bishisha nyene aze kubimugirira. Nuko umuntu yaranduhishije, ariko kwari kubera iki atatojejwe indero, kubera ko atigishijwe guhera ari muto. Ni gute ukoreye muri lavabo, ni gute uhejeje kwibrosa woza hajya wakoreye, ukoza brosada yawe, ukoza naho wakoreye, ni gute ugiye muri toilette kubera kubuzi ko hari hunda hava hakenera, nimba ari utuntu twakurokeyeho utegerezwa kuduklininga ugasiga hasa neza nkuko hasanze. Uwo muntu niyatojwe indero. Rero umuntu atatojwe indero n'igitukisha. Twigerera abana bacu kubatoza indero, bafasha muri toilette, bigisha ingene bahakora, ingene bagira isuku, utuntu twose dukorwa nitwishe. Nimba bivanye na age twabivuze, ashaka kubageze no kwiga guteka. Je ndafise nk'umukobwa ntakuze ariko arakunda ibikorwa tellement, kandi abana kenshi baratwigira ko hari abamama usanga iyo abakozi bahari nukuri yiraramira, ugasanga nyene niyo mudu yiwe ni kuri televiziyo, ni kuri telefone, ibindi ntibimuraba. Mugabo hariho nabandi, kandi niko dutegezwa kumera. Abamama ugasanga n'umuntu aba ariko arihanagurira utuntu mu nzu, n'umuntu aba ariko araranje utuntu, arakubona uri kurasasa. Jewe ejo mfise umwana afise imyaka 7, azokwiza 8 muri Novembre, ariko arakora ibintu tellement. Nkejo rabajije umukozi ngo wogeze ivyombo, acagenda aroza ivyombo, kandi ku mugoroba naho yaciye ankorera mu cumba, arafata igikoropesho, arafata agatambara, arampanagura igitanda, arakoropa, acambwira mama wa kandi abikora neza avec age yiwe. Aragerageza ncumubwira ruhuka. Rero hari umuntu nigeze kugira ashira kuri sitata kana ngo uramuruhisha, sindamuruhisha kuko abikora bishaka kandi abikora neza, kandi si tegeko kuko bivanye n'imyaka afise. Hari utuntu udashobora kumubwira ngo akore, kandi sindamubwira, nta namwe ndamubwira ngo gira iki. Arabikunda, vyiyumvamwo, kumva ko aticaye, ashobora kumubwira mama ngo je numva ndushe ngo none nkora iki. Ndetse ko turavuga gutoza indera abana ni ikintu gikoze. Umwana ni yakura ntiwibaze ngo ari ibintu azofata atigeze avyigishwa. Narigeze kumva kayo umuntu yahukanye n'umugore kubera muri toilette, kubera kudashasa muri toilette. Bana idufashe cyane. Nk'ubu wumva yarafise abavyeyi batigera baromarka ko ivyo bintu abigira, canke yarabigira bakaca bayimukorera bakavuga ati tureka tubikore, abakozi bakabikora. Ariko urumva byaramusamburiye urugo. Harageze igihe umugore aravuga ati ase
je kwama ndiko ndakura ibi bintu ase kwihangana biranse havamwo divorce. Imana idufashe cyane. Bibiliya yatubwiye neza ngo mwana wanje reka kurinda kumviriza gutozwa indero nziza. Harasura avuga ngo kandi umunyabwenge yatojwe indero nziza arakerebuka. Imana idufashe cyane. Iyo umuntu atojwe indero yigishijwe gukora utuntu taturi arakerebuka, arabikora. Imana idufashe cyane. Rero muri iyi vacances twigisha abana bacu gukora udukogwa. Kuri biba bibishe aho umwana aja mu muhana urabona bazoja kuramukanya kuba uncle kuba auntie birabishe kuja mu muhana ukazona umwana avuye ahantu yikomporta nabi birabishe cyane. Aco kindi kintu tugira duhereze ko twibutsa abavyeyi muzorungika abana kuramukanya tuzorungika abana kuramukanya muve muhera mwabateguye ujye muryango agiye kuramukanya nta kintu kimwe bahindura uko basanzwe babayeho baguma ari babandi nyene barafise uko babayeho mwebwe iwanyu murafise uko mutunganya ibintu murafise uko mumeze uko mufungura uko muteka uko muryama nukumwigisha ko agiye mu muhana yiyegeranya. Ico kiganiro kirakenewe iminsi yose umwana iyo uzi kumurungitse mu wundi muhana umwana ukamwigisha ngene yiyegeranya nimba asanze abana baho bakora ni vyabe twabwiye wamwigishije nawe akore mu bandi. Nimba asanze abantu baho bafungura uku afungure nihaba hariho n'ikintu kigora uwo mwana cane hari abana bafise ingorane z'ubugwayi hari ibintu adafungura hari abana bafise ingorane hari abagira pipi ku gitanda ivyo navyo turabizi umuvyeyi narabavugane nabo bavyeyi ambwa ati burya rero ntafungura iki azoza mugabo muzomenye ko adafungura iki bavyitegurire nimba agira pipi ku gitanda barondere y'amasashe bamenye ingene bazomuryamika. Imana ihabwa icubahiro. Ivyo nasanze kenshi birateranya meme n'imiryango ugasanga umwana yaragiye mu muryango kanaka kubera ko yibwira ko nimbi wawe yahora ari mu boss yifata di n'importe quoi akaja ashaka kuja kubigira hahandi ko nyene kwifata uko agomba hama mu nyuma yabona ntibavyakiriye akacivuga ko bamufashe nabi ntibamufashe neza canke bamubwira ati nimba abandi bababwira ati vyuka musasi bitanda vyuka muhejeje kunywa icayi ca mwoza ivyombo akabona akavuga ati riririka sinzosubirayo kwa tonto sinzosubira kwa tante barankoresha ncamba umukozi wabo ariko n'abandi bana akaba ariko barabikora kubera iki wa mwana ntigeze atozwa indero. Rero tumenye abana tugiye kurungika mu miryango tubategure ugiye kwa tonto uzokumvira tantine niya gutuma uzogikore hama uzoba umwana w'umufasoni. Amen. Niya bafise ingwara tonto naganire na tantine canke tantine aganire na tonto canke muvyara bamubwira ati burya rero arafise ingwara muzoze muramwambika umupira ku mugoroba ntimuzomwemere ko akirangwa ruhe hama gufungura ntafungura ubugari kubera buramubabaza muri estoma kandi ikindi naco naho mu mushahara igihe abana nukuri biraryosha umwana ntitwovuga ngo ari abavyeyi bacavuga ngo ntuje kuramukanya kwa naka kwera wewe uragira pipi ku gitanda. Iyo ari umuryango hari ababisporta ukavuga uti okay ifo kubategura gusa kavuga uti tuzorondera isashe tumusasire cyo tumuryamike kwa wenyene iyo minsi nimba rindwi azohamara twihangane kuko si umwana uko biri kose nimba afise iyo ngorane y'ubugwayi ntategeza kubizira ateza ko umwana nawe nyene yugurutse. Amen. Ariko mwabivuganye n'abavyeyi hama mu nyuma ntibizotera ngo uzamva ngo urumva ngo bamfashe nabi ngo bari abantu niba ngo bamfashe nabi kandi gusanga n'abavyeyi bace babijamwo barankanye ngo yafatiye nabo umwana yagufatiye nabo umwana mwebwe abavyeyi duse uruhara rukomeye cyane twigisha abana indero tubatoza indero. Imana idufashe cyane. Bibiliya bivuga ngo umwana nigitukisha kuri se umwana atagira indero nagatetereza kuri nyina umwana atagira indero. Umenye uko abana bacu bifata niteka ku muvyeyi nukuri ubonye umwana ucubona n'umuvyeyi wiwe uko ameze. Imana idufashe cyane ivyo tubimenye ejo umwana wawe bamureka kigira uko agomba ntiyashika mu bantu bazavuga ati umwana wana kati ujya ni nyina batujya nise nta kigenda. Rero twumve ko inyuma ya miruho myinshi turuha tubarondera ingene babaho turuhe kandi tubaha indero tubigisha cyane muri iki gihe c'uburuhuko baje kukina baje muri piscine baje mu biskuta ariko n'imyanya yo kuba muhira n'imyanya yo kwigishwa gukora dukorwa two muhira ya myanya na cyane control parental ku mateleviziyo ibintu byica abana ugasanga harimo ibitera soni abantu batamba bari gusa abantu basomana ugasanga umwana
wa 5 6 atangwe gukwega kandi agasoma kubera ibintu babona, atangwe gutamba akuye impuzu kubera ibintu babona. Nukuri c'est la honte kuba mama, c'est la honte kuba papa. Twige gutanga indero muri iki gihe c'amavacances, mwumve ko ari igihe Imana ibahaye kugira ngo mukosore na bwa bugeso bwose bigira ku ishuri. Amen. Imana iduhana umugisha rero kwari ugufashanya kugira ngo turabe ingene abana bacu boba abafise indero na cane cane kuba Kristo. Nukuri muri kino gihe birateye ubwoba, aho ugasanga abana b'abakozi b'Imana bikomporta ukuntu kubera twaragiye gukorera Imana. Ariko mwibuke n'ijambo ry'Imana ngene ritubwira, ijambo ry'Imana tubwira umuntu w'umurongozi ico Bibiliya ifatira kugira ngo umuntu ashobore kurongora n'ishengero ngo nuko ari umuntu ashoboye gutwara abo mu rugo rwiwe neza, afise umugore umwe. Imana idufashe cane. Ariko ngira turibagira amajambo y'Imana kenshi, ugasanga winjiye mu rugo rw'abantu b'Imana urumigwa, ugasanga abana bariko baraba amateleviziyo. Jewe narigeze kwinjira hano ndumigwa, ugasanga bariko baraba amafilme y'urukozasoni y'ibintu harimwo abadayimoni. None abana nabo umukozi w'Imana, kandi ugasanga asaraho ni pastor canke ni bishop canke ni diacre arahari karabiraba. Nkavuga none ni gute ushobora kureresha ijambo ry'Imana umwana ukongera ukamureresha televiziyo irimwo vya bintu za myuka yose tuzi. Imana idufashe cyane rero tugira ubwenge bantu b'Imana. Amen. Ugasanga nigeze kuja ahantu umwana aragira ibintu hari kwishengero, aragira ibintu nyene abantu bose barabajene barahungabana. Amacanda bazana ujya mwana n'uwandi, baca barambwira mama wiwe, ndavye mama wiwe nuko yari yicaye mu bakozi b'Imana. Nasanze ari umudiyakoni, turavuganira birateye isoni ko abana baja gusenga ntitubabwira ikibanza bagiye mu icarico, ntubigisha ko bagiye imbere y'Imana, ntitubigisha urufasoni. Rero Imana idufashe cyane muri iki gihe na cane ca vacances, tugarura abana by'ukuri kw'ishure. Je ndakunda kubivuga, kw'ishure haratwicira abana, haradufashiriza abana muga hatwica kuko bahura n'abana bavuye mu miryango menshi itandukanye, babavye batagira imyanya yo kwitaho abana, babavye basa n'abahevye, bagahura n'abo bana bakaca babigisha ibindi bintu. Wewe waritanze abana bawura basurveya muga ugasanga baronse utundi tuntu tutava iwawe. Rero iki nico gihe niwo mwanya wo kubakuramwo utwo tuntu no kubafasha kugira ejo bazoba abantu bashitse. Imana ibaha umugisha, bazobe future nziza ku gihugu, kwishengero no mu miryango yabo. Imana ibaha umugisha. Murakoze abaduteza amatwi kandi muhezagirwe. Amen.